Nyeriteka Emmanuel Sinzohagera arongoye intama nkenguzamateka ari kumwe na bamwe mu bakenguzamateka n'abaserukira intwaro mu ntara ya Gitega yarifatikanije n'abakristo bo mu ishengero rya Methodiste ini ryo muri Paroisse Nyabugogo muri komine intara ya Gitega mu masengesho yo guhimbaza Imana ku igenekerezo rya 21 mu nyonyo no mwaka. Mu ijambo yashikirije Nyeriteka Emmanuel Sinzohagera yasabye abarundi gusengera indongozi kuzishigikira mu bikorwa nuko umwe wese yogira uruhara mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Yahamagariye abari bitavye ayo masengesho kubandanya bikingira ikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro z'abaganga. Nagira nsabe abarundi ntambure kuri twebwe turi hano ibintu bitatu. Icambere gusengera indongozi Imana yaduhaye. Dusengere indongozi, dusengere umukuru w'igihugu cy'u Burundi, tumusengere kugira ngo Imana ishishikare kumuhamagara meza, imukoresha iby'ubuhizi, imuhe ingoga zo gushobora kwikorera imitwaro y'abarundi. Tumusengere. Kurongora ihanga ni ikintu cyoroshe, rero abarundi twese dusengere se barundi kugira ngo yame agira amagara meza, Imana imuhe hanyuma ashobore kurangura ubutumwa Imana yamutumye kurangura muri kino gihugu. Kigira kabiri nico gushigikira indongozi dushikize ibikorwa. Kavuze rimwe twumve gatanu na kare umutware wikoreye benshi urahabuka. Natwebwe mu bikorwa byacu by'Imana iyo abanyeshengero badushigikiye nk'abakozi b'Imana umutwaro urahabuka. Rero dushigikire indongozi zacu, tuzishigikize ibikorwa. Bavuze rimwe twumve gatanu. Hanyuma icya gatatu nagira nsabe twese turi hano n'abarundi umwe wese arafise uruhara mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Ntitwosenga ata mahoro, ntitwokora ibikorwa ata mahoro. Niyo mpamvu ndongozi mwaje muserukiye abaturongora mu ntwaro na cyane cyane muri kapitale politike, narigeze kubivuga. Ingabire ya kapitale politike ni nziza cyane, mugabo kandi hari byinshi cyari dusaba kugira ngo nanone by'ukuri duteramire umugwa mukuru wa politike. Icambere kiza n'amahoro, kubera ko umaze kwitwa umugwa mukuru wa politike muzoronka abashitsi benshi cyane bafise n'imico itandukanye. Abo byananiye kwiba mu gisagara ca Bujumbura dushabaza Gitega, abagizi ba nabi byanse batujijwe handi badusha bahungira Gitega. Icyo bisaba rero yuko abari muri kapitale politike twugurura amaso tugateramira amahoro n'umutekano kugira ngo dutangure kuri umwe wese ari ngaha. Iyo ubonye ikintu gishasha aho uherereye bwira abajeje intwaro kugira ngo ya mahoro n'umutekano tubiteramire. Nitwigire basida bibazwa ikibazo cy'amahoro n'umutekano biraturaba. Kapitale politike bisaba yuko tugene kuyubaka, hari byinshi bizodusaba kugira isuku igisagara kibi gisagara bitandukanye n'ibindi bisagara. Ibyo nabyo kugira ngo bitandukanye n'ibindi bisagara tuza kugira isuku tugasukura kugira ngo nabaje kugendera abone ko cyukuri ari umugwa mukuru wa politike. Rero ivyo ni ibintu bidusabwa twese turi hamwe, atana n'umwe yikuyemwo uko turabarundi twese. Ndakunze kubivuga, umurundi ahazoja hose hariho ikashe Imana yamuhaye naho udashobora guhanagura. Aho uja hose uzoguma witangaha ku Burundi, azoguma kwibutsa yuko uri Umurundi. Nta kindi gihugu ndumva maze genda mu bihugu si byinshi kukarisirike, nta kindi gihugu ndumva itiga ngaha igihugu ca n'abarundi bose. Nitwe twita ku Burundi, n'abanyarwanda bahita ku Burundi, n'abanyarwanda habayita ku Burundi. Muca mube ko turi hanga ridasanzwe. Rero iyo ni kashe ridasanzwe yo tuma dukunda igihugu cyacu, tukagisengera, tugasengera indongozi, tugakundana abantu, tukabumwe, tukagwiza ubumwe, tukagira urunani kugira ngo igihugu cyacu tukizamure. Reka ndangirize kuri kino kiza gihanze isi. Ikiza gihanze isi maze iminsi nkurikirana amakuru, muzabura ariho guhera hari ibihugu guhera ku munsi w'ejo bazosubira kandi kugara abantu babugaranire mu nzu kubera corona. Twebwe iyo Mana tukumera amashimwe cyane.
ariko kandi nubwo biruko natwe cyo dusinzira cyo tubifata minenegwe ubwo bintu Imana yatugiriye nibyo bitubwanjanjwa ko ahubwo tubandanye twikingira tubandanye dukurikiza amategeko impanuro duhabwa n'abaganga kugira ngo aho abandi guhera ku munsi w'ejo batangwe kugaranwa basure kandi babugarane ntibazi igihe bazogira hari abamaze guterwa hari n'abatangaye iti twari tumaze kubatera inshansho zibiri mugiye guteza kwiteza kwa gatatu urumva rero twebwe tukaba tugikoranira hamwe tugasenga tugataza Imana ivyo ni igitangaza Imana badukoreye bidusaba rero kudafata minenegwe ubwo buntu ariko kandi biduhamagarira nk'uko mubizi mw'ishengero twatari kubigira mu mashengero maparuwasi atari make twarubatse aho abantu bakarabira kugira ngo nanone umuntu yinjiye mu ngoro y'Imana akarabe hanyuma yinjire kugira ngo dukingirane ndagukingire nawe unkingire kuko biragoye kubona yuko umuntu ayigwaye ariko kandi dufashe izo ngendo zo kuza turakingirana byogenda neza cyane kugira ngo nanone n'ishengero turyubake dufise amagara meza hanyuma uburundi tuteze imbere by'ukuri ata muntu n'umwe kuko umurundi umwe yapfuye n'igihugu kiba gihomvye na cyane cyane yapfuye yishwe na corona tuba duhomvye kubera ko leta mvyeyi ntacyo itakoze abantu bapima ku buntu ikabaha n'imiti ya gusa mugabo birabaje kubona umuntu areka kugenda kwipimisha kandi amafaranga bamusaba